hari igikorwa gikomeye seni yaranguye mu minsi iheze. Ico gikorwa kikaba cyarimo ibikorwa bibiri, icyerekeye kwandika abatari bashoboye kwiyandikisha mu mwaka wa 2018 kwibwirizwa shingiro, hanyuma no kumanika intonde mfata kibanza by'abari bamaze kwiyandikisha. Ivyo vyose bikaba mu nteguro y'amatora yimirije y'ibihumbi 2020. Twari twagize ingereranyo yo bazo kwiyandikisha yuko bazoshika nk'ibihumbi 100. Hanyuma turavye ibitigiri twashikiriye ba province yose mu mayandikiro yose uko ari ibihumbi 3,807 twarashoboye kwandika abantu bashika ibihumbi 117 n'amajana 863. Muri abo abagore n'ibihumbi 52 n'amajana 343, abagabo n'ibihumbi 65 n'amajana 520. Abo bose rero murumva uko bangana ibihumbi 117 n'amajana 863 tugereranije n'igitigiri c'abari bamaze kwiyandikisha dusanga ari babiri n'uduce dutatu kwijana. Bose tugereranije ibitigiri mu ntara zitandukanye, hariho ibitigiri bisa na byinshi mu ntara zimwe zimwe, mugabo kandi birumvikana kubera yuko ari intara nk'abahungutse bashikiramwo, murumva baca basumbya izindi ntara kumbura tabahunze cyangwa tabahungutse bajemwo. Izo ntara ni nka Kirundo, habonetse abashika 9,000 n'amajana 264, hari Muyinga, hari Makamba, hari Ruyigi, hari Ngozi, hari n'igisagara ca Bujumbura. Murazi ko mu gisagara abantu gisagara kibakwega bakaza ari benshi. Na hari bisanzwe rero ivyo bitigiri mwumva biri kure y'ingereranyo yacu. Tuzosuzumira hagufi ibitigiri by'uburere bumwe bumwe, kuko twarabonye nk'abafatanywe amakarata karanga muntu y'amagenda nkongaha muri meri ya Bujumbura. Murumva rero bizotuma turaba neza yuko atakindi cyo bacaraciyemo n'ahandi kugira ngo dushobore kugira ngo tuburizemwo abagomba kwiyonona. Turetse uko kugerageza kwiyandikisha muri ubwo buryo, harabonetse abantu bagerageje kwiyandikisha kabiri. Aho ni nko muri Karusi kuko barafashwe kandi barahanywe. Twokwibutsa yuko kwiyandikisha akarenga rimwe ari icaha co kimwe no gushaka gutora akarenga rimwe nyene. Kandi tubarire abo barashoboye kwiyandikisha kabiri ko bashobora kuba ahubwo barifutishije, kuko nibyashika mu mashini zacu turashobora kubibona. Bazi batangare rero basanze yuko nk'amazina yabo yanyitse kumbure aho bashaka kugira ngo bagiye kwiba. Mumva munguraga niyo maze tujya murabizi. Kuvyerekeye kwandikwa, hariho igitabo bandikamwo, kandi kimwe cyose cyashobora kujamwo amazina amajana 3. Kumyandikiro hose ibitabo byariho, mbwa harabonetse hamwe abiyandikisha babaye benshi cyane. Turategezwa rero kurungika ibitabo bindi kugira ngo bashobore kubandanya biyandikisha. Aho hari Muyinga. Mbega none muti iyandikwa by'abari batashoboye kwiyandikisha mbere ryagenze gute?